mwiriwe neza aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye turabasuhuje kandi turabifuriza amahoro y'Imana cyane tunabaha ikaze abatwumviriza nga kuri nomonesha kuri yacu hana ya Nyaburundi News TV imbonesha kure Inyarudende bandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihutsa agezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano politike diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze rero mu makuru agezweho muri uno mwanya kuri uyu wa gatandatu kwigenekereza 19 igitugutu 2024 turabahaye ikaze tugiye kurabira hamwe amakuru akomeye cyane aravugwa mu mutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze kandi abatwumviriza baherereye mu bice bigiye bitandukanye by'umwariko abari by'umwariko mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Dore ingingo nkuru tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Mu gihugu c'u Burundi harakomeje kugenda by'umwariko haribazwa impamvu igihugu ca Tanzania gikomeje kugenda by'umwariko kirarungika abana biganjemo abana b'abarundi bafise hagati y'imyaka ishika muri 16 ndetse abo bana bakaba bararungitswe mu gihugu ca Tanzania dore ko gisanzwe kirahana imbibi nyene n'igihugu c'abanyicuru n'igihugu cacu c'u Burundi bakaba bararungitswe bazi ko bagiye guhabwa akazi ndetse n'indi mirimo igitandukanye mukarangira igihugu ca Tanzania rero kibazanye nkuko bikomeza kugenda bigaragara kikabapakira imodoka kikabazana nga ku mupaka usanzwe urahuza igihugu nkuko bikomeza kugenda bigaragara urahuza igihugu ca Tanzania ndetse n'igihugu c'u Burundi. Ikibabaje kinatangaje ndetse bivuga ko cyanababaje leta y'igihugu cacu c'u Burundi no buryo by'umwariko amakuru akomeza kugenda by'umwariko aragaragaza ko abo bana baza barakubaguye bamwe bafise ibikomere abandi bakavuga ko bagiye barakorerwa iyicarubozo muri rusange. Ibi byaje kugenda biratuma rero by'umwariko mu nyuma y'abana by'umwariko baherutse kuzanwa bashika by'umwariko kuri abana bonyine nkuko bikomeza kugenda bigaragara amakuru akaba akomeza kugenda avuga ko abana bashika mu majana 2 barenga bazanywe muri uku kwezi kw'icyenda guheze bakaba baraje bafise ibikomere bigiye bitandukanye. Aba bana bivugwa ko rero benshi araba baravuka mu miryango ikenye ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Leta y'u Burundi binyuze mu binjira n'abasohoka ndetse n'abandi bajejwe by'umwariko umutekano baravuga ko icyo gice gisanzwe by'umwariko kirahuza Tanzania ndetse n'igihugu c'u Burundi umupaka ushobora kuzofungwa mu rwego kugira ngo akomeze kurinda umutekano ndetse no kwirinda yuko hari abashobora kuba borungikwa mu gihugu muri icyo gihugu ca Tanzania bakaba baburiraho ubuzima. Ariko kandi bakaba banavuga ko bibabaje kubona by'umwariko igihugu ca Tanzania gisanzwe gifisanye umubano mwiza n'igihugu c'u Burundi gikomeza kugenda kigaragara mu bikorwa nk'ivyo mu gihe abanyetanzania bamwe na bamwe barungikwa nga mu gihugu c'u Burundi ata muntu numwe abasha kuba yobakoraho. Abadandazi nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi by'umwariko ntibajya umunwa mu kugaragaza ko batigeze bishimira by'umwariko igabanyezwa ryashyizwe ku isukari ya Sosumo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Iyi sukari by'umwariko iramaze imisi yaradugijwe ku buryo budasanzwe by'umwariko aho amakuru avuga yuko Sosumo yayikuye ku bihumbi 3,500 ikayizamura ikayigeza ku bihumbi bishika ku 8. Icyakora mu misi iheze by'umwariko amakuru yaje kugenda arashyirwa habona mu itangazo ryashyizwe ahabona n'umushikiranganje mu byajejwe harimo ubudandazi ariwe Marie Chantal yaraje gushimangira ko isukari bayigabanyije ku giciro kava ku bihumbi 8 igashikwa ku bihumbi 6. Icyakora abadandazi bisukari mu gisagara ca Bujumbura ndetse no bindi bice baravuga ko nubundi isukari ryanditse cyane ku buryo kubona abashobora kuba boyigura bikiri ingorabahizi muri rusange. Turagaruka by'umwariko ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa by'umwariko ku makuru agendanye n'umutekano nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi aho bivugwa ko u Burundi bukomeje kugenda burakora amatohoza ku bibazo bitandukanye bikomeje kugenda byibonekeza ndetse bakaba batangaje ko by'umwariko mu rwego rwo kugira ngo amatora bashe kuba yogenda neza nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi yimirijwe umwaka uza hagiye gutangurwa hakajya harakorwa amaronda akomakomeye cyane ndetse imipaka ikaba igiye gucungirwaho umutekano mu buryo budasanzwe mu rwego rwo kugira ngo umuntu ari we wese atazagira uruhare mu guhungabanya umutekano w'igihugu c'abarundi aho bifuza ko by'umwariko amahoro n'umutekano byaganza ndetse abanyagihugu bakazitegura amatora ndetse bakazanayitabira bari mu mutekano usesuye. Ibi rero by'umwariko ni byashikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo hagati iterambere rusange n'umutekano Pierre Nkurikiye nkuko yamaze kugenda arabitangaza mu kiganiro yaje kugenda aranyuza kuri radio ndetse na televiziyo by'igihugu c'u Burundi.
turagaruka ku makuru akomakomeye cyane akomeje kugenda aravugwa hano mu burasirazuba bwo hagati. Intambara irakomeye ndetse iranakomeje hagati ya Israel ndetse na Hezbollah. Mu nyuma y'ikorezwa ariko Hezbollah iherutse kugaba ibitero bikomakomeye cyane by'amadrone bikinjira mu kirere cya Israel ntimenye uko byagenze. Amakuru akomeza kugenda aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusumira, akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse anerekana neza yuko Israel ishobora kuba yoje kurongera kurekura ibindi bitero aho ingwano zongeye kuvuzwa ndetse zikomeje kugenda zirafata indi ntera. Ndabahaye ikaze mwese rero zimwariko batwumviriza muherere mu bice bitandukanye, turabifuriza weekend nziza. Kuri wowe witameze neza bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye, reka nkubwire ngo komera kandi wihangane, wizere yuko by'umwihariko Rurema ari washobora byose, kandi ndakwifuriza yuko akomeza kuba yo gufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye mwese turabahaye ikaze, by'umwihariko abatwumviriza baherereye mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, haba guturuka mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini cyane, ndetse n'abandi batwumviriza baherereye hirya no hino ku isi, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kugenda muramererwa neza cyane. Ndabahaye ikaze, niba ari ubwambere ushitse ngaha rero kuri nomonesha kure yacu ari nayo yanyu Burundu News TV, byonda kwanditse sabone kugira ngo uce waronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe gatanu kuri gatanu. Ikaze mw'idonido ry'amakuru akomeye cyane yakomeje kugenda aravugwa nyine kuri uyu wa gatandatu nk'uko bikomeje kugenda biravugwa. Igihugu cy'u Burundi kirakomeje kugenda kirababazwa n'uburyo Tanzania iri kwiragenza ugwaruka cyane cyane n'abana bato bato bariko baravanwa muri icyo gihugu, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Abana babarirwa mu majana n'amajana nibo by'umwihariko bakomeje kugenda bararungikwa ku mipaka irahuza igihugu ca Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Abo bana akaba ari bamwe mu bana b'abarundi baba bararungitswe muri icyo gihugu, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ikibabaje leta y'u Burundi n'uburyo by'umwihariko abo bana bakomeza kugenda bazanwa barakubaguwe, abandi barafise ibikomere, abandi bafise ibibazo bigiye bitandukanye, ku buryo by'umwihariko ari ikibazo gikomakomeye cyane. Igihugu cya Tanzania kimaze iminsi rero kiriko kirirukana abana b'abarundi benshi bafise mu myaka ishika muri 16 baba barajyanyweyo rero gukora canke se gukoreshwa ubuzi bugiye butandukanye. Abirukanywe mu kwezi guheze kw'icenda konyine by'umwihariko bararenga amajana 230. Bamwe rero bakaza bafise ibimenyetso byerekana ko rero bakubiswe cyangwa se bakubaguwe mu buryo rero bugiye butandukanye. Amasanamu agaragaza abo bana basa rero n'abarushe kandi by'umwihariko bacafuye yagiye ahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi, by'umwihariko na nyagiro by'umwihariko bituma abatari bakeya mu Burundi bagira umutima uhagaze, bakibaza ibiko biraba kuri icyo gihugu by'umwihariko ca Tanzania gisanzwe kirafisanye umutekano ndetse n'imigenderanire myiza n'igihugu cy'u Burundi. Burundi barababazwa neza yuko rero by'umwihariko abarungikwa mu gihugu cy'u Burundi atanumwe abasha kuba yotungwa n'agatoki, ariko aba barundi bakwinjira mu bisagara bigiye bitandukanye bya Tanzania bagahura n'akaga gakomakomeye cyane. Amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira, akaba ariko yerekana ndetse aranagaragaza neza yuko Burundi nabwo bushobora kuzofata ingingo ikomakomeye cyane, by'umwihariko yo kuba ishobora kuzofata ingamba nko kugara imipaka nk'uko yabigenje ku gihugu c'abanyi c'u Rwanda, ndetse cyangwa akaba yashyiraho abarinzi bo kubuza abashobora kuba bo kwinjira mu gihugu c'u Burundi cyangwa se abana bashobora kuba bo kwinjira muri icyo gihugu ca Tanzania. Ibiharuro bitangwa rero n'ishiramwe mpuzamakungu ryitaho ineza y'abantu UNICEF ryerekana yuko rero ibice bishika 30% by'abarundi bafise rero imyaka iri munsi ya 16 batagiye ku ntebe y'ishuri canga se by'umwihariko bataye amashuri yabo. Uwo mugwi ni nawe rero ugeramiwe cane cane nico bamwe rero bafata nk'urudandazwa rw'abantu, aho rero bajyanwa mu bihugu bibanye nka Tanzania, abandi bagashikanwa mu bihugu birimo by'Abarabu birimo nka Arabia Saudite, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Bamwe muri abo bana barakoreshwa ibikorwa by'ingufu, abandi bagasengeshwa, by'umwihariko hari n'ababashurashuzwa, by'umwihariko harimo n'abakubagurwa
bagafungwa. Amakuru rero akomeza kugenda aradushika by'umwihariko nuko n'ubu ngubu hakiri abana b'abarundi bafungiwe mu mabohero agiye atandukanye nga mu bisagara bigiye bitandukanye bya Tanzania. Leta y'u Burundi yagiye iragira utwigoro two gukingira abana mu kubakura rero by'umwihariko mu mabarabara ndetse no kubajana mu ishuri ndetse no kubabuza kurenga imbibi z'igihugu ataruhusha bafise, ariko bisa naho rero impinga ikiri rero ndende. Amakuru rero akaba akomeza kugenda agerageza avuga, amakuru akaba ava muri Tanzania by'umwihariko bategetsi ba Tanzania by'umwihariko bakaba bavuga ko ibice bakaba barinze kugira icyo bavuga. Icyakora by'umwihariko amakuru akaba avuga ko abana benshi bakomeje kugenda barafungirwa muri ayo mabohero. Imiryango rero y'abarezi niyo rero ikirafasha mu kugaburira mu buryo rero bwabo bana baba barirukanywe. Amakuru akomeza kugenda by'umwihariko agaruka n'uburyo by'umwihariko leta y'u Burundi yaba iriko irategura ibikorwa bigiye bitandukanye by'umwihariko cyane cyane ibikorwa bishobora kuzosiga aba bana bafatiwe ingamba zigiye zitandukanye zirimo izishobora kuzatuma batongera kuba borekurirwa cyangwa se hari umwana ashobora kuba yokwegera umupaka. Hari kandi amabwiriza azashyirwaho ku muntu uwo ari we wese azajya arambukana umwana, hazajya harashyirwaho amabwiriza akomakomeye cyane. Mu gihe kandi bivuga ko hashobora gufatwa ingingo igendanye no kurungika abasoda benshi cyane bagiye batandukanye ku mupaka, ndetse by'umwihariko abajejwe abinjira n'abasohoka bakaba bashobora kuzahabwa by'umwihariko nabo icyo twakwita by'umwihariko nk'amabwiriza akomakomeye cyane mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba horeberwa hamwe ibikorwa bigendanye by'umwihariko no kurebera hamwe ndetse no gushyira mu ngiro ibikorwa bidashobora kuzotuma abana barakomeza kugenda barahura n'akaga gakomakomeye cyane. Kugeza ubu ngubu rero amakuru akomeza kugenda aradushikira aravuga ko mu Burundi hariko harategurwa inama ikomakomeye cyane intara zisanzwe ziri ahantu urubibi cyangwa se intara zigiye zitandukanye zegeranye n'icyo gice cyo muri Tanzania, kugira ngo ibintu bibashe kuba by'umwihariko byojya mu buryo cyangwa se bafase ingamba zikomakomeye cyane. Nga mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko mu minsi yeze nibwo ajejwe umushyikiranganji mu byo ajejwe arimo n'umudandaji Marie Chantal yashyize hanze rero by'umwihariko itangazo ryerekana neza yuko by'umwihariko uruganda rwa Sosumo rusanzwe ruracuruza isukari ihingurirwa nga mu gihugu cy'u Burundi rwamanuye igiciro mu nyuma y'uko igiciro cye kimaze kuduga. Cyaradugijwe by'umwihariko ku igeregerezo ya 14 nibwo uruganda rwa Sosumo rwafashe ingingo yo kuzamura igiciro cy'isukari maze iva ku bihumbi bishika kuri 3,500 by'amarundi irazamuka iragenda igera ku bihumbi 8. Ni icyemezo kitakiriwe rero n'abatari bakeya ngo bakakire neza, bariyamirize ndetse bidogera yuko iyo sukari izamutse cyane mu gihe agashara k'abakozi katama karazamuka, ndetse n'abandi basanzwe barafise ubukene bugiye butandukanye nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Mu nyuma rero isukari yaramanuwe ku buryo bamwe rero bavuze ko n'ubundi nubwo yamanuwe igiciro kikava ku bihumbi 8 kigashika ku bihumbi 6 ikizimbye cyane, aho abakomeza kugenda barayidandaza mu gisagara cya Bujumbura baganiriye n'abamenyesha makuru bacu bakikomeza kugenda bagaragaza ko bafise impungenge z'abaguzi. Abadandaza baravuga yuko by'umwihariko mu gihe hamaraga igihe gito rero cyane by'umwihariko abaguzi bariko bariyongera cyangwa se bariko baraza ntibadandaza isukari mu gihe kinini cyane. Amakuru akomeza kugenda aradushikira aravuga ko ubu noneho basigaye baramara umwanya munini cyane ata muntu bafise uje kubarangurira cyangwa se kugura iyo sukari. Amakuru akomeza kugenda aradushikira by'umwihariko aragaragaza ndetse akanerekana neza yuko by'umwihariko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa bikomeje kugenda biratangazwa ari ibintu biteye ubwoba, ndetse bavuga ko isukari kizimbye mu gihe abanyagihugu biyamiriza mu kuba imipaka imwe n'imwe yarugawe nga muri kino gihugu cy'u Burundi irahana urubi n'igihugu cy'abanyi cy'u Rwanda, aho bamwe bajyaga gukorera y'amahera bakaza bakabona ibyo bakeneye, ndetse ngo n'ibindi bintu byinshi birazimbye ku buryo rero umuntu ahitamo kugura ibifungurwa no kugura iyo sukari agahitamo guhendwa n'ibifungurwa isukari akayireka. Ibi rero biko biragira ingaruka rero by'umwihariko kuba kenera iyo sukari ndetse by'umwihariko n'abadandaji b'iyo sukari, ndetse bikaba bidashobora no kuzorohera n'uruganda rwa Sosumo kuba by'umwihariko bashobora kuzokomeza kudandaza iyo sukari nk'uko byama biratangazwa.
nk'uko bikomeza kugenda bigaragara by'umwihariko Pierre Nkurikiye asanzwe aravugira ubushikiranganje bwo hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano kuri radio ndetse na televiziyo y'igihugu yaje kugenda arashimangira ndetse anatangaza ko igihugu cy'u Burundi cyamaze gufata ingingo ikomakomeye cyane igendanye no gucungera umutekano ku buryo bukomeye cyane. Yavuze ko rero by'umwihariko guhera mu misi iraza atigeze aratangaza hagiye kwiyongera ndetse hagiye no kongera imbaraga zikomakomeye cyane zigendanye no kongera ingufu by'umwihariko mu gucungera umutekano haba ku butaka bw'u Burundi, ku mipaka y'u Burundi bahuza n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, mu kirere ndetse n'ahandi hose. Ni mu ntumbero yo kugira ngo rero by'umwihariko ibikorwa bigiye bitandukanye bigendanye no kuburizamo abashobora kuba bahungabanya umutekano w'abanyagihugu ndetse no kuburizamo amatora bibashe kuba byotorerwa inyishu. Ni mu gihe mu Burundi hakomeza kugenda haragaragaza ibikorwa bigiye bitandukanye aho bamwe batajya umunwa mu kugaragaza neza ko by'umwihariko ibyama birabera ku butaka bwa Kongo by'umwihariko ari byo byimukiye nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Hari abatajya umunwa mu kugaragaza ko amatora yabaye mu mwaka 2023 ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko ari yashobora kuzagaragara nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru akomeza kugenda aradushikira rero by'umwihariko arakomeza kugenda aragaragaza ndetse by'umwihariko akaba akomeza kugenda arerekana ndetse aranashimangira yuko by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda biragaragara ndetse biranatangazwa byerekana yuko u Burundi bwifuza yuko by'umwihariko umutekano wasagamba ukamera neza, ariko hari bamwe bagaragaza ko iyi ntwaro ya Evariste Ndayishimiye idashobora kuzagera ku rwego by'umwihariko rwo kuba yo kubaka umutekano ukomakomeye cyane. Icyakora abegereye imipaka igiye itandukanye bemeza ko by'umwihariko imipaka akomeje kugenda ariyongera abasoda, hariyongera intwaro ziremereye cyane mu rwego kugira ngo babashe kuba babuza imihari igiye itandukanye ndetse n'abandi bashobora kuba boteza umutekano mukeya cyane, nk'uko amakuru akomeza kugenda agaragara nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Ibi byose ni bimwe rero mu bintu bikomeza kugenda bigaragaza ko Burundi bufise intumbero yo gucungera umutekano, ariko kandi benshi bakabonenga kuba bukomeje kugenda burakorana n'abaterabwoba ndetse n'abandi bagiye batandukanye by'umwihariko bashobora kuzoteza akaga igihugu cacu c'u Burundi. Igisirikare cya Israel by'umwihariko kiravuga ko gikomeje kugenda kivugana abarwanyi bakomakomeye cyane by'umwihariko abayobozi bakomakomeye cyane muri Hezbollah, mu nyuma y'uko rero baherutse by'umwihariko kwivugana abandi bayobozi bagiye batandukanye bo muri Hamas. Amakuru akomeza kugenda aradushikira by'umwihariko cyangwa akomeza kugenda aradutangaza tugera muri uno mwanya no ku mushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu amaze gutangaza neza yuko by'umwihariko ibitero bishyashya by'umwihariko byo kuri Hezbollah muri Libani byongeye gukora mu jisho ndetse no kubabaza ku buryo bukomakomeye cyane abaterabwoba ba Hezbollah. Ni Hezbollah isanzwe irafatanya n'ibihugu bimwe na bimwe by'Abarabu kuko amakuru akomeza kugenda adushikira canke birongoye n'abisilamu mu gufatanya by'umwihariko mu gukomeza kugaba ibitero bikomakomeye cyane mu gihugu cya Israel. Israel rero nayo yaraye yafashe ingingo ikomakomeye cyane yo kongera ingufu ku bitero bikomakomeye cyane bishobora kuzongera by'umwihariko kwibasira icyo gice nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko ingwano zimaze iminsi ziraba cyangwa se ingwano zimaze iminsi ziribonekeza zarakomeje kugenda ziratera impungenge abatari bakeya, aho kugeza ubu ngubu abantu benshi bakomeje kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza ko by'umwihariko ibitero bishyashya bya Israel by'umwihariko muri Libani byatumye abantu benshi bava mu byabo abandi barapfa, ndetse bagaragaza ko ibintu biriko birabera by'umwihariko mu burasirazuba bwo hagati biteye impungenge cyane. Imiryango igiye itandukanye iharanira agateka kazina muntu yo n'iri y'umunwa mu kugaragaza ko by'umwihariko iteye impungenge n'ibitero bikomakomeye cyane, ndetse bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza yuko by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se biratangazwa by'umwihariko bishobora kuzotera intambara y'isi ya gatatu nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Turakomeza by'umwihariko turabira hamwe andi makuru akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko ku makuru akomeje kugenda aravugwa ku bitero by'umwihariko bikomeje kugenda byibasira intara ya Gaza mu gihugu cya Palestine nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa aradusumira. Hari bamwe bagaragaza neza yuko by'umwihariko kuba rero by'umwihariko Hezbollah itaramanika amaboko yaba ifite icyo ishingikirije mu gihe ikomeje kugenda iraswaho mu buryo bukomakomeye cyane. Ubu noneho rero by'umwihariko biravuga ko nubwo abayobozi bayo bakomeje kugenda baricwa ndetse ingabo za Israel zizwi nka IDF zikaba zikomeje kugenda zirazenguruka inyubako zikekeranye ko harimo abayobozi ba Hamas,
Amakuru avuga ko Hamas yaba iri kwiragirana imishyikirano n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye bishobora kuzobohereza by'umwihariko intwaro nk'uko rero by'umwihariko Israel nayo ikomeje kugenda irahabwa intwaro n'ibihugu birimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Icyakora Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirutse gutangaza ndetse no gusaba yuko by'umwihariko mu gihe by'umwihariko Israel yakomeza kugenda ibuza abariko barazana ibigendanye n'imfashanyo muri iki gihugu muri cya Palestine ngo nayo izahitira kupa ubushobozi ndetse by'umwihariko n'uburyo bwose yatangaga ku nkunga yaba y'ibikoresho bya gisirikare kuri iki gisirikare cya Israel nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ibi kandi by'umwihariko byongeye kugaragaramo ikindi kibazo gikomakomeye cyane. Murasanzwe muzi neza yuko by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidacana uwaka n'igihugu cy'Uburusiya. Murazi neza yuko kandi by'umwihariko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gisanzwe kirakorakorana cyane by'umwihariko n'igihugu cya Israel, ndetse Israel ikaba isanzwe yifashisha zimwe mu ntwaro zikomakomeye cyane, ndetse amakuru akaba akomeje kugenda adushikira avuga ko by'umwihariko ibitero byo kwihorera kuri Iran by'umwihariko bikomeje kugenda birategurwa ku buryo bukomakomeye cyane, mu gihe Iran yakomeje kugenda isaba ndetse yerekana neza ko by'umwihariko izatanga isomo rikomakomeye cyane ku muntu azahirahiya agafasha iki gihugu cya Israel. Ubu noneho ibi bikomeje kugenda byibazwa n'uburyo hagiye kwaduka indi ntambara ikomeye cyane. Mu gihe Uburusiya busanzwe bufite umujinya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero by'umwihariko ku kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarakomeje kugenda zirafasha iki gihugu cya Ukraine, amakuru akomeza kugenda aradushikira aravuga ko by'umwihariko mu rwego rwo kugira ngo Uburusiya buzabashe guhangana neza n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya bwamaze kohereza ibitwaro biremereye cyane muri Iran. Iran isanzwe nayo rero irafitanye umubano wihariye n'iki gihugu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira by'umwihariko n'iki gihugu cy'Uburusiya, aho Iran isanzwe irakora intwaro ziremereye cyane ikazigurisha iki gihugu cy'Uburusiya, Uburusiya bukazifashisha mu bigendanye no guhangana n'iki gihugu cya Ukraine. Uburusiya rero birahirutse kugaragaza ko bwiteguye gufatanya ndetse no guhangana by'umwihariko n'ibitero bikomakomeye cyane bishobora kuzibasira iki gihugu cya Iran, mu gihe by'umwihariko Israel ifise intumbero ndetse na gahunda yo kurasa ku nganda zikomakomeye cyane zisanzwe ziratunganya ingufu za nuclear. Ariko kandi ku rundi ruhande rwa Iran nayo ntijya umunwa mu kugaragaza ko yiteguye kuzomishagira urufaya rw'ibisasu remereye cyane by'umwihariko mu kwihorera mu gihe yabirashweho, nayo ikaba yaravuze ko ishobora kuzataka ku buryo bukomakomeye cyane igice gikomakomeye cyane kiganjemo by'umwihariko amariba ya petroli cyangwa utudega twa petroli na gaze, ndetse by'umwihariko no ku nganda za nuclear ndetse no ku bigo bimwe na bimwe bya gisirikare. Ni mu gihe ibitero bikomakomeye cyane by'umwihariko biherutse kugabwa ari ibitero byari byibasiye by'umwihariko ikigo cya Mossad gisanzwe kizwi ko gikoreramo ubutasi bukomakomeye cyane. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, dusubire mu masaha imbere turabiramwe andi makuru agezweho.